Turaje kwakira uwuserukira igihugu c'Ubushinwa ngaha mu Burundi. Yari yaje azanye ubutumwa bw'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ca Chine, aho ashatse gushigikira Fondation Bonne Action umugira neza uko yama yashigikiye, yongera adutera intege mu bikorwa vya misi yose twama dukora, na cane cane ko twama twitabira ibikorwa vyahariwe umunsi mpuzamakungu w'abagendana umugera wa sida wamuba itariki imwe y'ukwezi kw'icumi rero kashima n'ingene twakiriye abaje baserukira igihugu c'Ubushinwa igihe twagira ihuriro ku rwego rwo hejuru ry'abakenyezi, bongera badushikiriza n'ubutumwa kuko bashima ingene twabakiriye kandi n'ivyo bemereye Fondation umugira neza ko ubuserukizi bw'Ubushinwa buzoguma bukurikirana. Twashoboye no kuvugana ibijanye no kwigisha abana ururimi rw'igishinwa, na cane cane murazi ko twatanguje ishure hariya igihinga. Twifuje ko nka rimwe mu ndwi boshobora kuduha abigisha baza kubigisha urwo rurimi kugira ngo abana bazoshobore kuronka nk'amabursi baze bashobora kuvuga neza urwo rurimi. Hanyuma nk'uko vyama buri mwaka barakunda kumpa burse z'abana, rero bari baje kumbwira ko n'ubu unye hariho sezerano ko bashaka kumpa nka babiri canke batatu. Sinabana gusa, harimo n'abakenyezi bahora bagenda kwiga baciye kuri Fondation Bonne Action mu gukomeza imigenderanire dusanganywe n'igihugu c'Ubushinwa. Ivyo navyo ne turabibakengurukira cane kuko nta terambere ryobaho n'ubumenyi nabwo nyene busigaye inyuma. Hanyuma twavuganye ibitari bike bijanye imigenderanire myiza, n'ukuntu bakenguruka ko twagiye muri forumu y'abakenyezi hariya anye mu Bushinwa, imigenderanire iri hagati ya Afrika n'Ubushinwa. Ibyo byose babikenguruka kandi murazi ko imigenderanire myiza atari itanguye ubu, ari yamyeho kuva kera iri hagati y'u Burundi n'Ubushinwa.